turakenera umuntu mu buzima tuba hafi, umuntu adukunda, umuntu akubwira ati mpore, umuntu agutahura, umuntu sinzi wa muntu kumva ko nawe uri umuntu uhema ubaho. Ntiducike intege mu bintu byose bidushikira mu buzima. Umuremyi wacu nta na kimwe kiri odora, byose arabibona, byose arabizi kandi ntiyaduterera. Murakoze cyane. Bienvenu. Jewe numva no vuga akantu kamwe guhamagarira abantu bose kuba abavyeyi. Be parent niyo message numva tuba umuvyeyi kuko sanganirwa n'umuvyeyi yabaye umuvyeyi mu buryo budasobanutse ushatse no kubusigurira umuntu ntashobora kubutahura mugabo il faut être parent. Be parent twebwe natwe muri association tuca dushira ko ikivugo kuvuga ngo love in motion. Amahoro y'Imana bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryanje, iteka ryawe, iteka ryacu twese turabasanganije ugweze mu biganiro vyacu tubashikiriza kuri nombonesha kure yacu ariyo Axia Vibes TV, ukwemera kuvyara ubuzima. Murabona rero kuri uno munsi twakurikije turiko turishura ku gisabo cyanyu, hari habasavye ngo tuze huze Emeline na Bienvenu batuyagire. Nyimba mukurikira neza Axia Vibes TV murazi intahe zaba batumire bacu bo kuruno munsi. Sinshaka rero ko twokwirirwa turarondogora, reka imbere bwa mbere na mbere babanze batwidondore abatumire bacu. Ego murakoze cyane. Jewe nitwa Bienvenu Ndereyimana, umusore ko benshi babizi kuri televiziyo kandi no mu rushako sinumva ngenda kivuga mugabo ndi mu rugero mu rushako rwo kubaka vuba cyane. Ego uvuze vuba cyane, hasigaye nk'ikiringo kingana nk'ameza ngahe Bienvenu? Mfatiye ku minsi navuga ko ari minsi mikeya gose kuko hasigaye iyinga imwe isome n'imwe n'iminsi nk'ibiri. Donc ça serait le 5 octobre. Mu ndwi n'iminsi mikeye wari watubwiye ubushize yuko uri kurumva imirindi yo gutabagwa bizoba bigenze neza. Tukwifuriza imyiteguro myiza kandi umukama azoherekeza ibikorwa byawe, urazi ko atigeza kuvirira. Ubundi mutumire kandi dufise ni sanganirwa Emeline, ni wa mama w'umwigeme. Ego. Ego cyane. Ni wa mama w'umwigeme ntakirahinduka. Aracarindiriye gatoya. Ego. Ku batabizi neza kumbure bashobora kuba batari bwarabe batararaba ijya ntahe yawe, batararaba kijya kiyago twagiraniye. Uri umumama w'umwigeme, mbega mwoba mwaba mama kumwe kwa Bikira Mariya kugira mu byare mugume muri abigeme? Ukimbagije neza. Hari igihe nkunda kubwira abantu ngo jewe narahiriwe cyane kubera numva naratewe iteka rwose kubera Bikira Mariya nivyo ntiyabonanye n'umugabo ariko we yaribarutse nyene, yaratwaye inda y'amezi 9 aritegura kuronka umubebe. Ariko jewe mukama nyene yarantonesheje ibyo byose sinabiciyemwo. Nta rekwe nagize, nta guhura, nta bise oya ibise byanje mugabo byabaye mu bundi bwoko. Nkunda kubwira abantu ko jewe iyo nda nayitwaye inyuma, ariko wayitwaye waramaze kuronka ikibona. Nayitwaye naramaze kubona inyuma yo kwibaruka. Ego cyane. Ego ubundi sinavyaye mu buryo bw'amaraso, ariko naragabiwe. Ego icyo bita mu Gifaransa mère adoptive.
ego cyane bamwita Mama Abigail Nyishu. Nyishu Gift Abigail. ego cyane ka gift narinda kibagi muganda gerageza gufata na imyakiri kiranjana ego cyane mwese ndabasanganije ugweze sanganirwa kumwe na Bienvenu mwese ayo mazina yanyu turayasanganiye none aho sanganirwa ryavuye eka mfasha dufashe ntavyo imbere y'ikiganiro canke imbere yo kumubona ntavyo nari niyumviri ariko jewe nagerageje kubaza iryo zina sanganirwa kuko benshi baragitiranya hari abita nsanganiye donc hariho urudome n imbere ariko jewe ni sanganirwa ego ama kubera nakuze nta wundi muntu nduwumva uyu munsi hariho umuntu umwe wenyene yitwa iryo zina n'umwana mutoyi w'imyaka 4 je pense papa wiwe n'umugenzi wanje ego ifura yiwe aca mwita iryo zina niwe mwana wenyene numvise ndabaza rero narabajije ndabaza nti mbega iryo zina yasanganirwa ndibuka ko nayo bagije mama naho nari umwana byavuye kuki cyasanga rero papa ngo yashaka kunyita Bienvenu ego ego cyane papa ngo yashaka kunyita Bienvenu hama mama ngo aravuga ngo yango mwango Bienvenu ngo nige abahungu aca aramubwira ati ntaco aca aramusaba ngo barihindure kirundi ego muri bamazina ego muri bamazina ego cyane ndabasanganije ugweze kumwe n'abakunzi ba Axia Vibes TV turabakiranye ugweze gose kaze moto yagire ego cyane ngarutse gato rero ku ntahe zaba bavukanyi mubona bari ngaha imbere yacu sanganirwa Emeline ariwe Mama Nyishu Gift Abigail mwarumvise uburyo yabaye umumama ahubwo kugira ngo simpave ndabimuvugira ukutariko sinzi ko yodufasha kaducira ku muncamake ingene yahavuye agabana ikibondo atigeze yibungenga ahubwo agahava acibungenga mu nyuma reka duce duhera kuri we mu kiganiro giheruka cyo twakoze barabivuze ibyo nido ngira ngo abafise umwanya bafise amatsiko bosubira inyuma bakacumviriza bakumva ibyo ari byo ariko naravuze yuko ni kuva ni icyifuzo cyari kiri muri jewe cyo kumva ko nipfuza kuzogira umwana mpaye amahirwe yo gukura kunzwe gukura yumva yipfujwe gukura yumva afite wigishika mu muryango yandi majambo gukura ari epano mu Gifaransa ego ivyo rero ndabivuga yuko byavanye n'ubuzima bwanje ego ndumva ko ico kintu muri jewe kindimwo hama naravuze yuko nabigerageje ndabigerageza 2004 biranga hanyuma ndacika n'intege mbere kubera ko ico gihe biciye mu mategeko ukaja kumusaba muri orphelinat ukamwandikisha n'ibindi ico gihe umwana bamuha umuryango donc bamuha umuntu yubatse kubera ko uwo mwana bashaka ko aja mu muryango rero byaranciye intege hama ndarindira hanyuma rero igitondo ciza mu 2020 nka kurya umuntu arota kweri cyane isanga nagabiwe cyane isanga nagabiwe kandi bica biza byoroshe biza nta birondeye ndavyisangamwo nanje yego cyane kuba takurikiye ico kiganiro barashobora kujinyuma kumanuka gato bakaraba mu rutonde rw'ibiganiro bashikirizwa na Axia Vibes TV kirimwo baheze bagikurikirane ido nido eka mbere badufashe no kugisangiza kuko na niyi saha nibaza yuko Emeline Nyishu atarigera amenya numwe mu bavyeyi biwe ukuri naho nawe utaruka inyuma bien sûr
mugagisangiza kugira ngo n'umuvyeyi kumbure nka mama wiwe akibonye aramutse abaye hafi azoze kuraba ivyo vyiza. Mugabo Emeline mwibuke ko yatubwiye yuko atazobaje kumutora atazobaje kumutora, azobaje kuramutsa. Aramuhaye amahirwe yo kuza kuramutsa ico kibondo Imana yateye iteka ryo kubandanya ubuzima naho bitari vyoroshe. Ego cyane Emeline, ndacari kuri wewe gatoyi. Murahejeje kutubwira ido nido nako ncamake y'intahe mwadushingiye ngaha ingene mwahavuye mukaba umuvyeyi kandi mutigeze mwibungenga mukiri inkumi. Mbega nagomba ndakubaze gushika uyu mwanya n'iyi saha n'icyaho ubona uvuga uti iki ndabona ko ari inkurikizi, kuko hagiye ukoze iciza harabaho inkurikizi nziza n'inkurikizi mbi. Naho ukora iciza naho ukora ikibi byose bigenda bifise inkurikizi. Nta kintu uvuga uti iki ndabona kiva kuri iki kintu ubu buzima nemeye kubamwo, nemeye kwitwa Mama Nyishu Gift Abigail? Ikibazo kigoye kwishura, mugabo n'ikibazo c'ukuri. Jewe rero kubera ngira ngo kwibyifuza cane, kubera byari mu ndoto zanje, kubera abarundi bangwa keza karigo. Ego cyane. Hariho ibintu byinshi bibi duhura navyo, bicana intege, bibabaza. Ubwo igituma navuze ngo jewe birangora ivyo bintu nta mwanya ndabiha, naho bihari nta mwanya ndabiha, ahubwo umwanya munini ndawuha ineza, umunezero, kumva nduzigenda bivuga, urumva ko hari icumaze. Ubu unya ntibikiri wa Emeline wa kera. Navuze ngo ndi Mama Nyishu, mugabo mu kiganiro ca mbere nanabivuze, hariho nabandi mugabo guhura n'umwana kuze mukabana ukamuha indaro canke se ukitwa ko mubereye umuvyeyi mu buryo buna buriya, hari akarimbi bidasa rero n'ivyanyishu, kuko Nyishu ni mama full. Urumva rero uba nyine hari umunezero, hanyuma hari kwa urumva mbese ni gwanje. Bya bindi wumva ngo mbega ngo uyu mwana, urumva umwana w'uwundi muntu iyo umwakiriye uwo muvyeyi wahari, si tuko abafise intango, abafise indero runaka, abafise uko yarezwe, uranatinya kuko urumva si we wabitanguye. Ariko ubu Nyishu ivyo ndiko ndamuha nibyakunda uko bizaba kose, nzoba nzi nti ibi byavuye aha. Rero haba hari kwa kundi kumva ngo ni gwanje, ukumva nyine ko ari gwawe biruzuye. Ico nico kintu ca mbere rero wa munezero. Hama kuva jewe ufise Nyishu, mindset yanje yarahindutse, ukwiyumvira vyarahindutse. Bya bindi wumva umengo hari ibintu bimwe utacitayeho byaraheze. Kwa kwiyumvira ngo ndaduza ugacuduga ntibikibaho. Urumva hari umwana mbanza gufata programme ijanye na programme yo y'ishure, mbanza kumusobanurira, sinitwara uko nshatse, simva ku kazi ngo nciye kuraba umugenzi ngo canke ngo nciye hariya, kuko ndazi ko hari umwana ankumbuye ari muhira. Urumva ni ikibazo ciza, ni ikibazo kirimwo ukuri, ni ikibazo cagutse cane. Mugabo ahanini gose jewe hari intambwe nateye ntari gutera iyo ataba Nyishu. Ni kuvuga ngo murabizi twese turabarundi, societe turimwo, ababwiye ndi umumama w'umukobwa. Ikintu ca mbere mu buzima cangoye ni kwimuka nkava iwacu ari Bujumbura, hama nkaja gupanga i Bujumbura ndi umukobwa. Byaragoranye cyane, bifise ibintu byinshi byari bigoye gose. Hama noneho rero kuba no kwiyumvira ko no hava ngira ahantu hitwa iwanje,
umukobwa wo mu rundi kazi byari bigoye kandi numva umengo nta mpamvu Bienvenu narabonye ko ari we ego arazi ingene bigoye bivuna donc nta mpamvu zo kuvunika nta mpamvu zo kuruha je nagomba ndagucira gatoya akanya ukigafise numva afise amatsiko gose en fait umuntu mu buzima afise ahavuka urafise abo muvukana uri mu rugo wiyumviriye nshaka kumenya wiyumviriye kuva hajya muhiri wanyu ukaja gupanga kubera nyishu oya canke ni avant gose urakoze cyane ikibazo kigira kabiri nuko nshaka kumenya nyishu mumaze kubana warademenagije urava muhira mubo muvukana navuye aho mpanze ngo ndiwanje voilà ego nashaka kubaza rero imbere yaho mugabo cette fois-ci ndashaka guhera no ngaho Imana ni nziza cyane nshaka kubaza uno munsi mu bisanzwe sinashaka kumenya aho donc aho kwikire kuja handi mugabo nashaka kubaza ngo ubu uri ahantu uba kandi ufite umwana witanyishu kandi umwana wawe cyane wavuze ko hariho n'abandi bantu ufise mugabo bobo hariho urubibe usumba nyishu kuko nyishu ni gwawe yanditswe kuri we nshaka kumenya voilà nshaka kumenya rero mbega umubano mufitanye na la famille yawe y'amaraso uyu no munsi hariho nyishu ari impande yawe ese byarakoreye kugusobanurira kuko hari abatavyemera ndabizi umaze kwakira umwana baca biyumvira ibindi bintu bimeze gute inyuma y'ubwo buzima umuryango wanje ndamushimira cyane kuko ubwoba nari mfise no kumwita Abigail no amazina nayise umwana nkimubona j'étais inspirée yabaye inspiration nka kugira numva umengo ndiko ndaganira n'umuntu nyishu nariyumvire ntuyu mwana ni kibazo donc yabaye ikibazo kubamuvyaye yabo wateye inda no wayisamye wa mwana azari kibazo amaze kuvuka abikibazo no kuba mutoye kuko abamutoye ntihari kubura umwe avuga ati reka ndamugumana no kuba mutoye abikibazo barondera aho bamushira urumva etape ziwe zose ni bibazo uravuga ngo hariko no kuri zone nasanze yabaye ikibazo kuko bariko bararondera ahantu bamutwara batahabona bahabutse mugabo kuri jewe yarabaye nyishu yego parce que c'était mon rêve ikintu nashatse ikintu nipfuza n'umutima wanje wose hama kikaza ntanakirondeye naragerageje kurondera bikanga donc pas kurondera kuvyara kurondera uwo mwana rero nyishu rero iwanje rero nca numva ni nyishu uyu mwana ntaje wanje nk'ikibazo uyu mwana je wanje nk'inyishu donc naho dès le départ abantu bo bibaza yuko ari kibazo ariko ujya mwana si kibazo kubaho ujya mwana ni nyishu cyangwa ubwo nasanze burya ahakora inosi bimwe biraza ari bibazo kuri aba kumbe ni nyishu ku bandi bikabera inyishu abandi ubwa mbere hoho j'encourage Maman Emery go sanganigo bienvenue je t'encourage parce que ubu buzima bwo gutora umwana d'abord amata y'umwana aragoye urakora kandi ntubwiriza kugenda uhetse umwana nshaka kubaza umaze gutora umwana ntiwari witeguye ngo ufise umubone ntiwari witeguye ngo ufise amalinge ntiwari witeguye ngo ufise ibintu by'umwana byarakoroheye ikabanza uretse ikibazo ca mbere ubona ko ndavuga umbagije rero umuryango wanje shaka kugiheza kubera ko ndazi ko hari habo bitorohera yego urumva gift nashatse kumwita don nyene don mugabo ntinoreka ndagahinyanye uri n'usume ngo donc c'est plus masculin shirako gift rero mu nyuma ca ndiyumvira none uyu mwana wanje ni giki spirituellement ni giki no mwaturako kuko ari gihe dufata amazina ugapfa kwita amazina n'importe quoi donc mugabo ico kintu ba watuye kuri uwo mwana burya kirafise hama ndiko ndiyumvira
ubwo nyene ndavuga ntuyu mwana arakeneye ubwenge buzomufasha kubaho. Donc bwa bwenge buri odora yabumwe twiyumviye kuko uyu mwana jewe ndamwadopse mugabo sindi sûr ko mu bagenzi banje bazomwadopta, sindi sûr ko umuryango wanje uzomwadopta. Donc narumva neza afise ubwo bwoba reka tuvuge gutyo ndabona ni kandi uyu mwana ndamwakiriye mugabo iminsi yo kubaho kwanje ntayonzi ejo canke igihe ejo nshobora kurengana mbega uyu mwana nakiriye azosigarana nande azoba uwande azobaho gute. Numva rero nkeneye kumwatura ko kuba umugore w'ubwenge nubwo ndiho ntariho turi kumwe tutari kumwe de toutes les façons uyu mwana arakeneye ubwenge bumuha kubaho ngaha cyangwa mwita Bible. Abasoma Bible baratwara umugore w'ubwenge uko nanje natunguwe abo tuvukana abagenzi abo dukorana bamwe barakangutse bandetse no karabaye no narasaze uko urumva nta nteguza yabaye. Rero iwacu nasize muri groupe yabo tuvukana ndabereka nti je suis maman. Je suis maman. Ndavyibuka ndafise musaza wanje akurikirana n'umuhererezi yarakoze ikintu kandi nibaza ko ntayebwa bimubwire j'espère ko nzora bikiganiro akavyumva. Yarakoze ikintu kirantangaza cyane parce que yaciye ashira kuri statut aravuga ngo je suis tonton Alain. Ego. Je pense que c'était la 12e je pense. Donc umutima wanje urakanguka. Urakanguka d'abord. Donc finalement aramwakiriye gusumba jewe ahubwo bimwe nayo ndiyumvira kuko urumva araronse uwundi munyezi. Donc agishize numva ndakangutse. Rero abavukanye banje baranyakiriye umwana. Bienvenu cyane. Nibaza ko ari mu byanteye intege. Hama jewe abizi arabizi. Papa wanje nibaza ko ngira ngo kubera ko yanatureze twebwe kibasha urana abana ba mbere barera avec rigueur n'ibiki. Jewe hariho amamoma ntabayemo na papa. Ariko papa giye sinababaye ngo ngiye jewe mugana narabaye parce que c'était le seul donc à défaut de ne pas avoir papa yarafise papi. Papa wanje yarankundiye umwana bya bindi biteye ubwoba bimwe nanje bintangaza ku buryo yigeze kuza muhira abavukanye bahari ico gihe jewe nimuka nkabyo wanje arababwira ati naho nzoba ntakiri uyu mwana mumenye yuko ari umukambaye. Donc mumenye ko uyu mwana na maraso yanje mumwakire nk'amaraso yanje. Donc ivyo byaranteye intege. Hama bya bindi wavuga rero ngo bega urarose umwana byagenze gute witeguye no siniteguye umwana baramwitegurira gusa igihe basi ubutiteguye. Donc nta ranje waguze nta bivu nta kimbwa wo kuri compte hari aka jewe nari mfite mu amahera 250,000 ngira nje kuri ya credit ndimo ahantu ngira nje kuhambuka. Oya ntuyumvire ngo kuranga ngo kuri compte ngo yave oya ayo mahera niyo natoye cyangwa ndangura inusu ya pampers ura amata ndabanje kukwiyumvira mbega uyu mwana ndamuhe no ndamuhe amata yahe mbega ninamuha France lenzo bishobora mbega mbanza kugira ibibazo byinshi mugabo hawa gutimba muri jewe ntazi yo kwavuye ndavuga no nayo mata y'inka yoyo biragenda gute nireka imitishe cyadagenda ndagura igikopo kimwe c'amata ngura amabipon ico nibuka nagiye mu isoko mukamiye ndicara shaka ndachabura uduhuzu abana vuga ngo no kuzu orangura ibaro yose. Ndavyibuka ko haje umumama asanga nicaye nasavye agatebe nicaye natoye acaranda bacuva ngo yongo madame ngo umwana no wambere ngo abana ba mbere ngo nibo bitabwaho gutya cyane. Naravuze impuzu ku buryo muri izo mpuzu naguze harimo ikanzu namwambise afise umwaka kugira ishikirwe ego kugira ishikirwe donc numva ubenga ahubwo nziza zose zihari no zitora hama canditahi candigira mu nyene nditahi
abagenzi banje rose aho umwana muri kumwe umwana namutoye ari muhira nagiye kubigura ivyo mpejeje namushikanye ari muhira hama ingorane ya mbere nagize uwo musi ndamuronka nari mfise damu ijoro rya mbere iryo joro nyene hanyuma nturi buvuge ngo urumva ngo sinza ku kazi ngo navyaye batazi kandi wavyaye wibungenze ryari ko atanakonje wasavye nta prenatal wasavye nagize niko gahinda ka mbere nagize kuko wamengo ndataye nanje donc urumva je nakiri wo bataye noneho nanje ndataye mbwa ico gihe muhira hari abakobwa kandi bakuze bya bindi uvuga ati n'ubundi sindamushira kwibere reka ngende mugabo narumva yuko jewe yanda yanje rero burya nari nasane hari hatanguye rero kandi ko ndibuka ko nabwiye Imana ngo Mana aya mezi 9 uyu mwana ayunga ubucuti na mama wiwe ndashaka nanje tugunge ubu bijya byose kujya yamenye ijwi rya nyina kujya yagira nanje ndashaka uyu mwana tumenyana ndashaka ntandukanye nabo bakobwa bose bari mu nzu kuko jewe ndi mama abe hafi donc mube hafi rero uwo mwana twabanye amezi 6 narahagaritse imanza narahagaritse kuraba umuntu numwe ari jewe n'akazi no gusenga kubera ko gusenga naramutwara ku kazi nyene nategeza gukora maximum kugira ngo mveyo nirukanka kuraba umwana yakuriya kugira ngo numve ko utekanye kandi muri hafi na hafi yanda yanje urumva nari ntanguye kwitwara ego rero ndiko ndaza rero ku bagenzi abagenzi banje nzobashimira iteka ryose abagenzi barambaye hafi ku buryo namaze amezi ane uretse ya 250,000 nakoresha namaze amezi ane ntaragura kandi amata ntaragura pamperse ntaragura lingette atakindi kintu na kimwe ndago ico gihe hari abagenzi baje kundaba baza banzanye igitenge kunyibarutsa baza nyene baje kwibarutsa n'ibise biraryoshe cyane ni ibintu bituma mu bantu ndabafise barabizi ndabibabwira misi yose jewe numva atakintu na kimwe novuga ciwanje ahubwo numva ufise utubazo twinshi wabo oyanganirwa mwabyumvise ko ari ikaze toujours bienvenu ego hanyuma icyo nagira mbwire abariko baradukurikirana ego kandi mbwire na Emeline ajya mata yarahara yabikiwe Abigail ajya mata yategeza kuba ahantu yabikiwe ujya mwana ndama nkunda kubivuga abatari ngira ngo abafashe kino kiganiro jewe ndatandukanye na Abigail kuko jewe nakuriye mu muryango w'amaraso ya mama nyokuru wanje aranyitaho mu gihe mama atarahari guhera ku mezi 2 jewe mvutse byoroshe mugabo naho bitandukanye c'est presque la même ahubwo ndiko ndumva bienvenu wewe basi urafise igice kimwe uzi ukomokako kandi waritaweho witabwaho waritaweho na nyokuru ariko kandi abatonto mu ntaye wadushingiye canka ababanyi ntibaguhajyate ku mwana wese avukana bivanye n'uburyo wavutsemwe wewe kuko cari igitutsi cari ikintu kije guhumanya n'agacimbiri kubera umuntu avyaye muri ubwo buryo kero urabizi ko bamuta no mu gisuma nyenzi ego wewe rero urumva ko Abi ubwo rukundo yararugabanye kwasanganirwa mbere aranafyinishwa ku batonto biwe no kuri soko sekuru ego we mu gihe bisa nkuko umenga witwa ngo urazi basi n'igice gitoyi c'umuryango mugabo ryateka ntiwaryakiriye ryuzuye ego nagomba se nk'ubandaniriza ngaho Abigail mama wewe murashaka kumubana hajyanye birashoboka birashoboka nagomba mbaza kabaza tweje kumva ngene watanguye kugura amata ukagura uduhuzu bikanga no kuva mu isoko akabazo gato no kubaza umwana ni yaheza amashuri mama wewe gacaza ati jewe ndashaka kwakira diploma ubyumva gute urabivuga kwiki abariko baradukurikirana
barazakingira kugira icyo bavuze muri na mama wiwe na mama wiwe mahina naho yogikurikirana yumva inyishu yumva inyishu atanze umuvyeyi wiwe nkunda kubwira abantu first ndifitiye icyizere mfise no kuvuga uburya umuvyeyi w'umuntu si wavyaye umuvyeyi w'umuntu wakureze nuwakugaburiye nuwakuraye yicaye ni wa wundi wagwaye akarara yabuze itiro ni wa wundi yafashe ideni ku bwawe muri make numwe yarangura ibanga ry'ubuvyeyi nyene kuri uwo mwana rero jewe abantu benshi bamaye ko barabimbaza ni mvuge mu gifaransa ça sera un élément gênant très gênant même mugabo numva umengo jewe donc ndina contre yabarya abantu avuga ngo jewe ngo ndimutse jewe ndavuye mu gihugu sinkeneye ku mwana wanje azobimenya oya ahubwo gusa ingorane mfise ni ryari nuwahe mwanya nzotone ku mutima w'umwana wanje wo kubwira umuntu ngo we waratawe nagomba se nkuvugira ngaho nyine umuntu ndesubira inyuma gatoya jewe naho numva nari fise ka parti y'abavyeyi b'amaraso nshobora kuba nzi kandi nkayikuriramwo uretse ko ntigeze menya kwa papa mbega kwandikisha umwana byarakoroye wotubwira koma vyagenze kwandikisha umwana ntivyanyoroheye kuko urumva amategeko yo ngaha ari cyo gusaba bagusaba kumara umwaka utunze uwo mwana atawuraza kumusaba atawuraza kuvuga ngo iki donc sibyo rero muri uwo mwaka umwana mutoyi naho utaramuronka abana baragwaragurika ibaze rero ndakora nkaca ndamutondana ku kazi afise rwa rupapuro pere mere koni hanyuma kandi mugabo ni gwanje ndamuzanye nka gwanje kandi ni gwanje hama nkaca ndamuvuza kuri gratuité des soins hama ivyo basinda birenganye mugabo nkaca nja kugura umuti ijana kwijana kandi jewe nkotiza muri bitero ni calvaire ariko courage nubu mvuza induru neco campaye kubahuka kubivuga numubabaro biraremera mvuza induru nubu ndacashakisha muzomfashe umuntu yomenya umuntu yegereye hejuru kuko nama ndiko ndashaka kumenya ni condition idashobora kuzova canke ni kubera ari ibintu ngaha tutamenyereye mbega bari abana nta burenganzira bafise nk'abandi bana mu gihe jewe ndamwititse nkemera kumuha ubwo burenganzira bwo kuvuga ubwo burenganzira bwo kwitwa uwo kwana kuko erega ni mu gifaransa ni manque d'identité niho ndiko ndagira rero ico nico kimpa kuvuga ngo wa mu mama niyaje nkeneye ko umwana wanje aronka ishusho aha wa muntu ico ni ryambere ndagitomoye cyane kubera we nibaza ko ntahura gusa ndacumva gose ndakeneye ko umwana wanje aho ishusho rya wa muntu komisa umwana wanje agira identité nkeneye ko umwana wanje ko sinibaza ko se identité yuri mbega maze kurindira après zinanye byagenze gute ntangure kubura ucishingisha urubanza ni manza zibiri hariho urubanza leta igusaba yuko ugenda ukadeklara kugira ngo leta yemeze ko uwo mwana vy'ukuri yatawe ubwo rubanza uraruburana ukaruheza ubwo rubanza ruheze rero ucishingisha urubanza rugira kabiri bwo kumusaba none ko leta imugukomore kugira ngo aronke bwa burenganzira bwa wa mwana wavyara mu maraso mbe entre temps mu kuburana ubona uburi kuburana nande na audience publique okay uburana na audience publique mugabo baba bagutumye ibintu byinshi baba bagutumye mbega ukora he mbega umushahara wawe n'uwaheza nibyemeza umwana azobaho ya après ton départ umwana gumabaho kandi barasurinya cyane barasurinya bakakubwira yuko uwo mwana azogutora donc barabikumvisha neza ati naho uje nyabuna naho uje kumwiyandikisha akora niko kandi kanumva kanteye frustration bivuga ngo tuha cyane importance ibintu materiel
byaranantwengeje kuko narahindukiye ndiraba mbega umuntu hayama fisiki azotorana donc duha cyane ibintu bigaragara ariko nitwiyumvira kuri uriya mutima ujya mutima ujya mwana kuza ababaye ujya mwana kuzera kuko jewe namambwira abantu Nyishu wanje ndamukunda aranabizi ndanabibwira ijoro n'umuntu kandi turakundana pe mugabo ndishira yuko niyakura nkamubwira ko ari umwana yatawe uyu n'umubabaro ntashaka kugenda kugira gutya azogira ibibazo azokwibaza mbega jewe natawe kubera iki mbega ngaruka hahandi rero ndakeneye rero umuntu hamwe yo ntabarakiza azokwishura ivyo bibazo ya nagomba se nk'ubwirangira ngo abariko baratwumviriza kandi nsa n'uvugisha wewe hari ikibazo nk'icyo mperuka guhura naco. Moi je suis représentant légal d'une association Biparent Association ishirahamwe gishinze guharanira agateka k'abana bavutse bakihakanwa n'abavyeyi abandi ntibabamenye. Surugamba goroshe ubuho hari n'akazina bamwe basigaye bantaziriye ko ni chef w'amashusho kandi moi je suis très content yuko ba chef w'abo bana kumva no umusuku w'abo bana kumva no twogaragara ikintu cya mbere nuko abo bana ntateka bahabwa na societe yacu twebwe namye ndakivuga umenga turi gitutsi kuri societe ariko turi umugisha kuko moi je suis sûr ko sanganirwa utabuze imvura y'umugisha yakorotse kubera Abigail wow nico gitona kubwe ajya mata yari ahantu arindiriye ngo bayatore bayazane c'était prévu turi umugisha ubwo abantu ntibabona umugisha dufise alors ndahitse kuronka ikibazo kiri pareil ni kiciwa abavyeyi baratoye umwana muvyeyi amutora ari ngaha mu Burundi bon sukumutora comme tel mugabo yari umwana w'umwigeme akiri mu mashuri ya secondaire cycle supérieur hanyuma araba fiancé n'umuntu aba mu vacances ari mu gihugu ca Canada bamaze kuba fiancé harakana yari yatoye kamwene wabo wo mu miryango atari na direct kubera ko abavyeyi biwe bari bapfuye umwana aramurera kakiri gatoya cyane gagifise inane de mois amurera bataratora n'umufiancé wiwe bamaze gutora n'umufiancé wiwe aramubwira ati je ndafise umwana histoire yiwe imeze kuno aravuga ati nta kibazo kandi wa mufiancé wiwe barakundana baca barabana ngaha ariko umufiancé arasubira hariya pour déclarer la famille amabagenzi ntibyoroshe kuko bica biba ubwo nyene ariko inda yamusigaranye nayo yaravutse comme ça départ yahavuye iba bagiye ari batatu basanga umwana barakuranya hariya bimeze neza umwana amaze gukura ubu afite 19 ans umwana yahindutse nta kintu na kimwe batamukoreye kugeza hari muri Etazi umwana yahindutse donc yabaye umwana ahinduka mu buzima mu mico umwana kugeza aho yavuze ati sishobora kuba ngaha gute jewe ntitwa niyo ngaho yandi majambo kubera ko umwana atitwa izina ryawe kuko yakuze azi yuko mama na papa ari bajya mugabo rero akuze aravuga ati aditu kubera ko je ntitwa izina rya papa abandi bana bose binyuma bitwa izina rya papa ngarutse hahandi uvuga ati ndarindiriye uwo muntu aza pour donner l'identité y'umwana rero aho ukivuze neza ivyo ndabibwira aba parents adoptifs cyane kandi ndagira insistance abantu bakuze turikunda ntabwo twiyumvira kuri uriya mwana bien wavuze kugira wubake nibwira kumukunda sivyo yes noneho rero fate nk'ikigabana dufate ko yaravyaje ntiyigeze abikubwira
je nkacanza ntibuge none bebe ari hehe ti bebe icyambere d'abord utangura kwiyumvira mbega ujya mu muntu vy'ukuri arahu niba nkunda gute yonyegeza ikintu nk'icyo kandi ari ikintu nkenerwa mu buzima bwawe none gute wobwira wa mwana ko umukunda ukabwira wa mwana ko sivyo ariko ukamuhisha l'essentiel y'ubuzima bwiwe bitebuke naho wogenda ukamwimbira munsi yibuye abantu nibabi bazomubwira bati oya reka araba neza uravyumva rero uyo mwana ntitugume twibaza ngo abana ngo barahinduka n'uwo vyarahinduka reka hari imyaka umwana agera akaba khobene kubera yuko nyene nuko nyene rero babana niko ko twabahaye etikete ni babana hari umugani ngo umwana w'undi ngo umurera arunguruka hanze ça veut dire ko nawe muri wewe naho wamwakiriye quelque part ugumana bwabwo guko ari umwana w'undi ugumana bwabwo guko azohindukira wawe erega abashareka tuje mukuri ubwo waramureze n'umutegisi hariho umutegisi hanyuma imana yaraguteye iryo teka mugabo quand on va prélever ton ADN c'est pas son ADN uko nukuri nuko twebwe ngaha nibaza ko ibijanye na ADN atari igikorwa coroshe ariko nari ico nari kivuze kugira ngo numvishe wowe muvyeyi sache que quelque part hari umuntu yahaye ubuzima ujya mwana kugira ngo wowe ushikire iyumvire rero wa muntu niyaza agaca usanga wa mwana waramukomerekeje parce que waramubesha jewe mbwiza ukuri nkomeretsa mugabo nkomeretswe na mama ogiye ke nkomeretswa n'abanyakazi hano no mwanya afise ikibazo kivuga gutya prefera ajya kubwira umwana ukuri ni kibazo na rimwe ari moment ideal donc turiko turasoma ibyo batubwira hari bikubwira ngo à partir de 6 ans urashobora ngo kumubwira bon mugabo je nibaza ngo bivana aussi na maturité donc erego wa mwana ni wo mufisi wa mwana ni umugenzi wawe wa mwana muraganira iyo yumvise ikintu kitameze neza burya nimba by'ukuri uwo mwana waramugize umugenzi urabimenya ati uyu mwana yumvise ikintu kitari rero wa mwana ni wamugira umugenzi dès le départ ukiga kuyaga n'umwana wawe uzojija ati uyu mwanya ndashaka kumwanonsa nk'ubu jewe turaganira arabizi neza ko atamukora turaganira nkamubwira nti gusenga ugasaba imana ikaduha uwo mupapa kandi ifo kubwira imana ikaduha umupapa dukunda turabiganira muri age yiwe kuko je ne suis pas gênée arabibona ntawe dufite on va à la réalité nashaka kubaza akabazo nimba ataco bitwaye uno munsi woronka umufiance woronka uno munsi yego ukamubwira histoire yawe hamwe yumvise ufise umwana akaguheba ari cyo joro mbaye ndamusente bye naje ndamusente inyishu nimwe ndamusezera kwera yuko uzoza kunyakira jewe anyakira jewe n'ibyanje byose kuko yakira na Abigail nakahise kanje ahubwo anyakira jewe nakahise kanje donc ni bandi batubwira kera baratubwira mbashimuka uri mutsugiye kwibana nta mugabo azokubaho kamebon areke parce que ndafise uburenganzira bwo kubaho none nataza ndoca nguma ndukuntu ukuntu rero hejuru ya histoire ya Abigail yo ni histoire y'umugisha ni histoire y'icubahiro ni histoire ya induvuga uri fier hejuru ya histoire ya Abigail umuntu wese aba afise kahise kiwe bon mbega kubera ko abantu biyumvira ko Abigail ari we yombera intambamye genre ntihariho imiryango mbega tubamwo ikagutera n'isoni yo kuvuga donc ni kubera ko babana twarabahaye taxi babana twarabisa abana bo mwibarabara kuko n'ubu niyo duhuye n'umuntu udumva kubwiye ngo uyu ngo atangura gusoma wa mwana ngombe ngo hagakobwa kawe mbega yaba yarabandi ntiyabivuga uko donc ça veut dire quoi Abigail naho bimeze kuriya siwe muzigo c'est pas elle ambuzi yonja et puis jewe namuronse donc
uri mu bantu badatinya kuvuga imyaka je namurose ya 37 none ko ntari bwagiye c'est pas elle yabujije kurongorwa no kuvuga avant elle sinarongowe donc avant elle j'ai eu mon histoire donc niba uje rero wakira jewe na ya myaka yanje na wo muryango wanje na wo mukobwa wanje na vya bintu byose twabamwo ivyo bidakunda vraiment yes ndafise kazi ibiri muri association ndafise umwana umwe yatowe mu ishamba ari muri sasha imbwa iramutora iramuzana ishira kwibarabara abantu baramutora ubasha bw'Imana burahambaye Imana ikoresha imbwa mu gucungura ico kintu cimbwa mwakimenye gute Bienvenu ni histoire yo mutora yo watoye umwana donc babona imbwa ikintu kandi igendera kwega nta no kurya umwana irazana no kwibarabara icirigira abantu bararaba ibyo bintu nibiki baravye basanga no mwana fise indika y'uwundi mwana yatowe muri toilette uvukana urana toilette za ruguru zimwe z'imigogo akana bumva ugiye aragatora barakaza. Est-ce que vous savez la sarete ngene yari imeze ubwabo après 2 mois umwana yarafise ubuzima bwiza gusumba ubw'abana bo mu nzu nshatse kuvuga ngo Abigail nimba ubona hari ibyiwe bitangaje asa neza ameze neza n'ubuntu bw'Imana bworosheje ujya mwana niho twebwe rero abantu benshi baradutaye mon histoire rero barayumvise mu biganiro natanze imbere abantu twebwe bagerageza kutwigizayo Imana ikagerageza kutuzana ariko kandi hari abantu barose umugisha uhambaye kubera twebwe Imana iri kumwe nawe kandi umugisha urahambaye umugisha ufise kubera Abigail umugisha munini none rero harakandi kabazo bo Bienvenu witondeye sanganigura musanganiza ibibazo byinshi ego yamara nawe yarakurikiranye intahe yawe ukuntu wavyawe n'umuvyeyi ataragera kiri mu mina afise imyaka 14 atanashobora no kuidentifya amenye kumbura ati mbega papa wa Bienvenu basi notuma ndondereza hehe kugira ngo umwana wanje azatuma kekera ku uyu muryango uyu cankuriya nawe n'ubuzima butari bworoshe iyi ntahe Emeline warayikurikiranye neza idonito nta kintu wumva wobaza Bienvenu kubw'intahe yiwe y'ubuzima bwiwe yaciyemo nitanze ngo muzoduha ikindi kiganiro turahari ku bwanyu no musi twawe umuhebeye amuzo garuka ari jewe ariko nararyohewe cyane kuko biraryoshe iyo uri kuravugana n'umuntu ukabuzi neza ati uyu muntu aranyumva arantahura ivyo ndiko ndavuga aravyumva ego urumva Bienvenu aratandukanye cyane na Abigail wanje ariko nkunda kuvuga ngo buriya arambabara ndakivuge gutyo kandi ukivuge en vrai terme ego hakubwa imfuvyi ifise abavyeyi bose muri imfuvyi koko ndagukomplete nga imfuvyi ahantu rero twebwe ndakubwira hari akantu kibanga kari hajya kanyegeje abantu batabona nuko imfuvyi igiye mu ikomine baramwandikira attestation d'indigence twe ntayo dufise nayo dufise none bandika ko ari indigent wo kwandena urumva ahantu hari ibanga ry'iwacu rinyegeje ahantu quelque part twebwe muri ka dufise nibaza ko ncandari nayivuga ko Edi Marayizi sokuru yangiriye impuhwe angirira impuhwe bon sinumva ko yoba yangiriye impuhwe nkuko narishatse kubisohora mugabo hari ukuntu yaremerewe n'abandi batware kuko nanje yari mutware yari mu batware bo kumutumba bamuremera kugira ngo yandikishe umwana
kandi aranyandikisha ariko burya hari ikintu dukora par force mu nyuma tukaza kugiramo urukundo ariko nawe ntiyaranze twabanye imyaka myinshi mu nyuma jewe j'étais en 8e mu bisanzwe mu myaka iheze muri primaire wasanga umwana ata dossier yiwe burya dossier yaza gukura uvuye 7e wavanshije muri 8e tuca tugenda rero gukompleta ama dossier turondera impapuro donc ama extrait d'acte de connaissance jewe muri 8e nari napfuye kuko nahavuye mfutishwa n'abantu ntazi Nanisikia. Je nagiye kurondera extrait nsanga narapfuye. Okay. Yandi majambo imbere ko shika muri 8e nari maze kuba ndiko ndasunikwa cyane sunikwa n'abahongo ndangara ndaja mu barabara ndasubira muga mukamarangarura ndasubira mu rugo muga ntibyabaryohera ibintu nk'ivyo rero igihe bagenda kuvuga ko umwana yapfuye sindakimenya icyo nzi nuko byagenda ico ni kibazo canshikiye mugo kinshikira kuvuka navukiye muri uwo muryango kandi cembera nk'ikibazo umuryango cyo gituma je suis tellement content kubera ko Abigail yitwa Nyishu jewe nagumye ndi bibazo muhira nagumye ndi bibazo kwa mama ntiyashaka kugumana nanje kubera ko ntabishoboye nagenda kubera ko na Abigail ubundi mama we ntiyamutaye kubera ko atamukunda yamutaye kubera ko ari persécuté yatewe kandi atabushobozi yagize manque de résistance y'ukubana nico kibazo ariko no munsi ari Nyishu ari Nyishu pa sanganirwa Inyishu iraje ariko kwa mama wa Nyishu murumva ko hari kibazo twebwe rero tumaze kuja hamwe nk'abana bameze uko twasanze twacitse sinovuga ngo twacitse ku icumu gusa bisanzwe kuko ubuzima bwa benshi bavutse uko bwagiye bwononekara akarorero Nyishu iyo adatogwa iyo atabara ahantu kuri eglise hafi ya hari abantu Nyishu aba yarapfuye ariko Imana ntiyari no mwijoro yes Imana ntiyari kuvyemera abo bana twebwe batabwa hatabona batabwa mu mwishamba hashobora kuba hari ibiyoka hashobora kuba hari ibikoko mu ishamba ariko nta kindi twebwe abana twe twaritaziriye muri association on a parachité twitwa abapara twiyisa abapara parce que twarakorotse urana abaparashiste ngene babigenza arashaka kuva hariya hejuru mu ndege ashaka kugwa muri stade Ntwari mugabo umuyaga ukamuzungagiza ukamuta mu nyambuye twebwe rero ona parachute tuvukira ahantu batadushaka duhuriro n'ibiti biraducumita duhuriro n'ibindi ariko ubuntu bw'Imana bwagumanye nawe rero ubuntu bw'Imana buri kumwe nawe buri kumwe na Nyishu ikintu kinyoheye cyane nuko utatoye Nyishu ari umuntu musangiye amaraso kuko natwe mu ntahe tuza turaronka hagati yacu y'abagize association bi parents nuko abenshi twe nitwarezwe n'abantu bo mu maraso yacu rero abantu bo mu maraso ya ba Abigail hajya ntubitego no munsi kuko toujours aracari kibazo aracakeneye kurihwa amashuri aracakeneye kurihwa uniforme aracakeneye aragwara kabuzwa kandi se na nyina nk'ubu ikintu gitangaje kuko ndafise ka imwe muri association se na nyina ubu barasubiye kugira buryo byoshika muri ico kintu byoshika kubera ikibazo cahavuye ubu cahavuye ubu hari Inyishu iwawe mugabo ntibabona ko ikibazo bakigifise rero hari n'abazoboneka cagihe umwana ageze gusohoka ngo aje mu Burundi ngo bakira inkwano niho nari ndashaka gushika wewe wamaze kwemera ko umwana ni wawe mwana waramwandikishije uravuga ngo azobaho nkuko mbayeho kandi azotorana n'utwandi umwana mukobwa
hagati muri twebwe hari amakamenshi y'abana bavutse muri ubwo buryo uno munsi usanga nawe ufise ubundi mwana. Constat tumaze kugira nuko ivyo bibazo bidushikira cane cane ko twagiye tutari hafi y'abadufasha. Umwana akavukira mu Kayanza ku myaka 7 akaba mu Kinama kandi akora. Mu yandi majambo umaze gutangura akazi numubona ahantu nakana k'imyaka 10 waza kumukoresha murera kandi nawe ashaka ko amurerera umwana bigaca bivaho wewe ntamenya hariho kutamenya kuri twebwe kubera ko tutaronsa abatubwira. Je vous encourage ariko ndaguhamagara gukurikirana uwo mwana indero yiwe guhera no munsi guhera muri iyi myaka kuduga mbere ico kiganiro muzoza maragiranira kizomuha makirite hanakiri na kare mbere bikugurure n'amaso ubona ngene umwa Abigail yakiribi hama bishobore no kuguha icanzo cyo kwinjiriramwe kumubwira la réalité des choses. Ufite kare etimo yambwiye ikintu ejo cyaramuga ntoya Abigail ntiyaragera hariho n'abantu ndetse no ngaha hariho ikiganiro natanze kuri Silent hariho uwagize commentaire ngo mutwereke uwo mwana mbere no ni shwa yanje yo kuvuga kuri ivyo bintu hamajewe objectif yiwanje niyo ushaka gukangura abantu ngo bumve ko ivyo bintu ari reality ni ibintu biriho ni ibintu tubayemwo kandi shaka gutera intege kugira ngo duhe chance abo bana donc tubahe igoteka tubaha amahirwe tugire gute. Rero ni intambara yanjye si intambara ya Abigail ni yakura akumva muri wati nanje ari Imana yankoreye nanje Imana yarampaye aho njyama kuko jewe reka kubwira ubu unya ndi nk'umuntu ari traumatize iyo mbonye umumama wa gataro n'umwana kumwoba naho icyo kintu nari kugomba kukigura kikaba ari ikintu kiri mu manto ze yiwanje naha nakiguze basi ndiyumvira nti Abigail wanje ubu nawe abameze gute iyo mbonye umwana mwibana iyo mbonye umwana go ntema cya Abigail wanje ubu nawe abameze gute uravyumva. Rero muri mu gihe hari umwana aboneka ko ari umwana w'igikundiro umwana ari voilà umukobwa mwiza cyane. Rero nkavuga nti jewe ndarira ariko Imana ishime ko nayimenye ndasenga kandi ndayisaba kandi ndazikwizo bimporera ndamurera nkamutoza indero kwiga gutanga kwiga gukundana kwitaho abandi muri sens nawe niyakura azogira umutima w'ubuntu amenye ko niba twarashoboye kubaho je nawe ni kubw'ubuntu bw'Imana suko twe twari dushoboye. Rero urumva nibaza ko niyakura nivyo byewe nipfuza ko niyakura parce que hari struggle turimo twe nawe hari amajambo mabi batwatura ko twe nawe bari ibintu byinshi dusangiye hari kuba tudafise uwo mupapa parce que ni kibazo umva umwana amashuri akarigira imbere mu ishuri barabatuma no prénom ya papa na mama il est vrai ndamukunda pour deux mugabo no hari akantu kabuze akantu katuzuye urabyumva ni identité incomplète passé afite 3 ans yabishuye mwigisha ngo jewe nta papa ndaro apana nta mfise nta papa ndaro uwo musi ashite mu yabitera muri abandi je mvuye kazi barabimbwira kwera byantunguye nasanze naritse umwana ariko biberaranda bambona ngo ije no gusaba ashaduka ko arahanagura acarangumbira ntiyavutse kinakira nuko nyene c'était le message yego donc genre maman je suis là rero urumva hari ibyo dusangiye hari struggle dusangiye hari bikomere dusangiye niyumva yo mfasha ukuboko naba nkiriho nawakuze atahora mon combat numva tuzofatana uko kuboko tukagona urwo rugamba ade cette fois-ci wowe nkunda kuvuga naho uyo mupapa azoza me iyo hari notre histoire hariho twebwe ubuzima bwacu atabayemwo atamenye hari peut-être uburemere hari peut-être umubabaro hari kumaramara kumva ko umwana ari mu ishuri nawe atagira papa kumva ko nanje mbazwa amatelefone donc nuko bimeze. Rero ivyo byose namubwiye niyakura akagira iyo show bizoba byiza ngarutse no kuri ca kibazo
sinzoba nakiriye uwo mubyeyi hamwe yoza akera ouvert nyene ngo ndaryohewe ngo ndamuno muga c'est pour le bien de ma fille, c'est à elle y'ukufata choix y'uguha ikibanza uriya muntu uko nzomufata naho jewe ntazoba ndabinezerewe. bikwerekeye kuko si Je me dis que je dois respecter son choix niba vy'ukuri ndamukunda. Rero cangaruka kuri ba bantu baza gutora ba bana, hari igihe babana tubatora par manque, kubera ko twabuze abana, kubera ko twabuze urukundo, kubera ko dushaka abantu batumenya ko twatoye ba bana. Donc dans ce cas là ntiwiyumvira ikinezereza ujya mwana, ntuza guteba ku kizoryohera ujya mwana, ariko uteba ku kikunezereza wewe. Rero ivyo ndakunda kubivamo n'abantu bambabarire, ariko twumve yuko bijya bintu si gikorwa kisanzwe, birasaba kwitanga, birasaba kwemera kubabara, birasaba kubana n'ubwo bwoba, mbega uyu mwana azonyemera, mbega uko dukundana, mbega uko mpamagara mama, mbega niyamara kubona la vraie mama, est-ce que azoguma anyita mama? Nubwo bwoba ntibubuze mugabo niba urukundo kujya turuzi nuko bibiri ruvuga, donc nuko nyene niyo ni sacrifice. Rero navuze ko nzosaba ikiganiro canyuma cyacu nkabaza nanje, ariko nagomba ngende ndamubajije parce que nararyohewe cyane numvise ikibazo cyawe. Hama bambe ubuzima bwawe ikibazo rero nagomba ndakubaze, mama aracyari? Yes. Shaka kukubaza ubu mama iyo muri wowe umva gute? Umva nyene ari mama, umva waragiye mu kumutahura, kubera yuko kenshi turakondana aba bantu, ariko je nagiye mvuga nti sindabashigikiye nombi, mugabo yumvire nk'umwana wa myaka 11 nawe n'umwana nawe aracakeneye kureba, hanyuma yisanze mu rwego rwo kuja nawe kureba. Hanyuma nayo societe yacu hari gihe turemera ugasanga umuntu yarafashe ingingo atari gufata. Rero ikibazo nari mfise ni est-ce que iyo uriko uramuraba, iyo umwiyumviriye ko ushira he, ndabibarize rimwe. Hama nararyohewe cyane kumva ko wagize association, parce que jewe numva n'ubu ndacarondera sindaronka. Dernier mu kiganiro nagize, c'est vrai nararyohewe cyane, naronse abantu bandondera tuganira, mugabo urumva badashaka kubahuka. Uba ikintu ca mbere cyangyoheye iwawe nuko wubahuka ukavuga ivyo bintu. Donc arigihe duhisha abantu ubuzima twabayemwo, dushaka kwihiteka tutahawe. Donc ugashaka kwihiteka mugabo vy'ukuri nta teka wigeze ubwira. Rero ikintu ca mbere cyangyoheye ni kubahuka ugaserura ukivuga ati jewe ndi umwana yatawe, ndi umwana yanswe nuko sivyo, kandi ntutinye ati babandi barahari nico cyangyoheye. Rero nkavuga none ko uriko navuga waragize intuze kandi ushitse kure kubona ushaka kuronka abandi bana muri murugo gwe, kuko nanje abo bantu nibo mba nifuza, kuko mba numva twisangiriye ibintu bimwe dushaka guhuzana. Rero ikibazo nari mfise ni est-ce que iyo bajya bana kuganira canke mu maka ufise ntaba mama baraza bakwitura baremere, parce que nibwira ngo quelque part abajye ba mama banyu twarabashize ahantu turabakondana, turabacira urubanza, turabibagira, mugabo nibwira ngo nta mahirwe tubaha yo kugira ngo tubumvirize, kuko uwosanga nabo muri bo hari abaremerewe, hari abarushe, hari abakenewe gufatwa amaboko, hari abakenewe kumva ko bababariwe. Reka ngerageze kwishura utubazo twabaye twinshi, mugabo ndagerageza. Uravuga ngo mbega mama mwakira gute? Jewe mama ntitwabanye imyaka myinshi, kanu nimba twaba twarabanye ni nk'umwaka umwe tubana mu rugo, kuko a 2 mois jewe mfise 2 mois jusqu'à 7 ans niho twasubiye kubona, tubonana bamuhamagara izina nkamuhamagara iyo nyene, mugabo abantu bakambwira ngo reka guhamagara izina nyoko ni mama wawe. Je mama ndamufise, je mama yari nyoko, yo mama gute kiriyemwo kuri zo 2 mois tegetse gute kugira ngo bisige kuri zo 2 mois uciya jana baramuhase kubera ko wasigaranye na nyokuru amuvyara. Reka ngire novuga gato introduction canke mu ncamake.
nari nabivuze mu kiganiro giheze ngo guhera jewe mama amaze kuhomarika ko fise imbanyi haciye ahera amezi abiri aca avyara neza mu yandi majambo elle a constaté qu'elle est enceinte à 7 mois amaze kumvyara umuntu wa kabiri yabimenye ni mama wiwe burya aba mama barafise ukuntu babona umwana bakamenya ivyo arimwo cabona ko umwana yari kunda yari yarumye ko mama muri histoire bambwira ko yari avyibushe cyane nkuko kwawe mugana aho yari afise imyaka mike ntawe humarika by'ukuri ko afise inda alors kubera ko mama yari uwo mu muryango wiyubashe nakubwiye ko se yari mu batwari yari mu bantu bijambo ry'imbere ku mutungo yari mu bantu biyubaha kuko inka ntizagira igitigiri imirima abakozi baranyuragirana kuko no muri histoire bavuga ko muri abo bakozi bashobora kuba bose baguma bacengacengeta bamwe mu iteresa kumu abandi muri stari ya faserata abandi mu bitoki abandi mugabo bose akabajongera bose mugabo udashobora kumenya hana habana aca aba batinya jewe mama na nyokuru baratinya kwinjira muhira bavuye ku bitaro bya mbere barahura na mukuru wa mama aravuga ati ntimuze kuko mutama yobica baca bagumira hiyo baca baguma mu ishamba pendant une semaine ariko une semaine après nyokuru aravuga ati pas possible ntibishoboka ko je umwana yavutse nta yari yamuguriye impuzu mu gutetemera mu turembe mu dushambara bari mu ishamba imvura inyota inzara mugabo arasohoka arondera abatwari basaba mutama ko no kwinjira na mama na nyogokuru mugabo mutama vraiment arabigikoko kabisa aravuga ati ndabatema ariko barateba bararokira baravuga ati ibintu ntibikunda baca bagenda kuza ari gikosi ari benshi ari team bavuga ati bazana ikamba baramuboha avuze ati we rero turagutwaye ku ikomine aba nabo binjire banse kubyemera ko neza mutama aravuga ati uko biri kose nta kundi ndi bugire ncamaramara n'ubundi namaramaye acavuga ati nimuntezurire abantu nibinjire ndemeye donc biboneka ko neshejwe ariko par après mutama novuga ko yaragiye tortire mama kuko mama yaciye ashika mu cumba ari wenyine bamushirayo n'umwana yugururirwa ico cumba cugurura mutama si 2 fois par jour une fois kumuhi indya gutya wuguruye umuryango gacupa tere deuxième fois par kumukubita wabugesera we kubita umuvyeyi yari umuvyeyi mu bisanzwe nkuko byavugwa cari kivume cari kimenabanga azanye ivumye ku mutomba rero ntiwumva ko bibaye uko harate baragera igihe pendant 2 mois zose haragera igihe byisubiriza mugabo umunsi umwe mutama sokuru aribagira kubugara kubera ko jewe nari kibazo mama aravuga ngo jewe izi nkoni sinozirindira kandi nta naho ndi bujana umwana kuko nivumwe kuko à l'époque murazi ko byari iwanyu ati je ndihunganye aca umwana ngaho uruyoya aracomoka aca nsiga ngaho aragenda aca atangura kuba ikibazo rero cuko nsigaye muri demo ariko nyokuru bavyemero babintu byose abanyokuru bacu kuri Imana bagire neza arangumya ngo rugo rwari mwinka nkanywa amata ndakura kandi biragenda neza rero mama urumva ko tutasubiye kubona ngo mba nishure rero ikibazo wambwiye uti mbega umufata gute sese connaissance comme tant d'autres menga ubu niho ndiko ndamenyera bon nyokuru wanje yarapfuye aheruka gupfa en 2021 mama yari umuntu tuzina amiye connaissance canke donc chata kuba kuri gwa rugero rutoya kubera iki kubera ko jewe ubuzima bwose nagiye ndacamwo nirukanwa mu rugo nja kuyerera mu ibarabara nkava mu ibarabara
akantora ngira ndamukorere nkemera ko nzi gukora nta arigeze kubwira ko nigeze kwemerera umuntu ko nzi guteka akanyakira kome arose umuboye akansigira umuceri n'ibiharage je mu kubiteka nca ndabitekera hamwe kuko je naho ndambona iwacu twarajya umuceri vraiment twawurya mugabo imisi mikuru mugabo batwaruriye umuceri n'ibiharage wabona biri hamwe nabona biri hamwe nari nzi ko kibaza ko bateka ibijumbu bakagereka ibyo rero jewe babizigenda ndabona ndazi guteka kugira ngo gusa ikunde mve mwibarabara no nk'ahantu ushaka kurara none tukiraho nyene ntaguciriye urumva ko mama yahunze yavuye ngaho yiruka sivyo yakijije amagara kubisanzwe ashaka yagumaho yagumaho ashaka yari no kuhapfira ikintu je ashaka kuvuga nicakindi navuga nti abo bantu mengo ntiturabaha amahirwe tubareke nabo bi-exprime nabo tubagirira ikibazo bya bindi byo kuvugirira imbabazi kumva ko umuntu avuga ati nawe uri kurasibagora naho rero ngarutse akarero je ndagatanga kuri mama nivyo kuvuga ko mama arafise ubwo kunganira naho roshaka kukubwira nora wiyumvira yuko wewe kujya wabayeho nawe utoragura niumva ko na mama wawe nawe il a vécu la même chose nuko gusaba yari mbe entre temps bamutoraguriye muri iyo myaka indwi baciye bamusigamo kandi entre temps bienvenu kukuba d'abord aseta ya jejewe azanye umwana tugiye sokuru yarapfuye aho bari bamutoyeho bahari he yari yagiye ahantu mu bakuze biwe kera abantu barabikibanga ntibanavuga ko ariyo cyo turi muri mwaro nabo bari muri Bururi mukuze wiwe arahavurara n'amatelefone nibaza ko atarahari cyo arabiraba ngene byogenda rego uwo muntu ntanagoye uwo muntu biba byaragoye ntanagorana bafatira muri rya faiblesse muri tuya tuntabuze afise manque d'affection akumva umengagira muhoze biriko biramubako mugakiro twuva kandi aranyotewe gukumuka n'ukuri no kuvuga yaciye yavyara umwana kumukuze wiwe umwana ari mushikanje avyaye kabiri murakundana genre abo bana turakundana kuko twarabanye bose baciye twese twaza kwa nyoko donc hariho nyuma yiwe hariho n'uwo kundi mupaka rero mpamvu turabapapa batatu n'abapapa batatu mugabo hazwi babiri ndamusuje kandi nakomeza gusubika n'ibigani mugabo kandi atari wowe wenyene kuri mama wawe ni wowe wenyene Bienvenu urinze ugenda no mango utazi papa muri abo bapapa batatu bavyaranye harazwi babiri kubera ko hoho yaramaze gukura yaramaze kumenya ibintu n'ibindi jewe naje ko byamugoye peut-être ko abakora mu mirima n'abakora mu nka n'abakora mu carire bose ngira bamuhurira ko none reka dusi nkabihutisha masambo nagiye ikibazo jewe ni cyakindi wavuze ngo mama biramutera kandi nivyo none yo kubakwa gute ayumva nyene aragize wewe nta na rimwe uhora wiyumvira ngo kuko nivuga ko wagiwe amahirwe ku musoro kurumva yabaye uko arasara aratonekara arasara kandi aratonekara ntiyaronse no mwanya wo guha urukundo Bienvenu wiwe erega ni nkikamwa ico yariye none za nkoni yakubitwa kandi azikubitwa kubera Bienvenu ubwo rukundo rwari ko nta na rimwe wumva ati jewe basintere intambwe kuko kandi ni ndanagutahura cyane hari ibintu bigoye icyo kinavuga ntuburyo umuvyeyi se wavyaye nyene ngo nta nari urumva uti nteri intambwe ndamwubahure ndamumare izo soni ndamukuremo ubwo bwoba basi ndamuha amahirwe mu minsi mikeyi asigaranye yo kumva ko ari umuvyeyi ndahindagurika mu bijanye n'ingene nifata n'inyifato hari ibintu bimwe umuntu yibuka agaca ntigahera je nariyakiriye muga hari igihe dusubiye muri histoire nca nk'ubuhungabanye gatoya ariko kandi ndareba alors maze kumenya ko je napfuye kandi niho hantu hambere natangiye kugira séance ya mama ndavuga nti koma gute nshobora gupfa mu bitabo ndangamuntu nkaba narapfuye ariko ndi muzima tumikana ko toujours ndi
kibazo ndafata séance ndi naje 8h ndambwira mama kandi n'abantu barambwira wewe ugira so donc kwa kutucunaguza ndishushu kunyibutsa en vrai terme ngo hecaca na cigishushu kumva birambabaza nkabwa mama mbwira papa ko numva no mushikira ahantu basi tukagwana bigahera agaca nyemera no ku nguvu basi nkagira adresse nkagira iyomva ariko kuza ndirukanwa nsubira ngaruka mu rugo ibintu bene mama inyishu yampaye na marira na silence ibyo ndabireka mejeje ishure secondaire ngira mpeze juste en 2014 ngira mpeze humanité ndasubira ndafata iyo séance vera très bientôt nararonka diplôme subira ngira iyo séance turavugana ariko iyo séance nayo nyene nacu yashitse toujours arambwira ngo mwana ibyo bireke urakuze we kuri muzima no wiki warakuze ugira ureze ishure nanje nawe nzi voilà ndavuga nti ngeza ngikora ariko hejuru yaho hose naguma mbona ko harakantu anyegeza uno munsi ahantu rero mfise ingufu zikomeye zo kugerageza ngo habe iyo affection totale ni après le départ de mon grand agiye vraiment naciye mbona ko nsigaye mu bugaragwa naciye mbona ko umuvyeyi narifise deja aragiye urero turiko tugerageza nawe kuraba utunje sinzi ko ari ntuze faiblesse yanje ariko nagira nkubwire ko je ndamutelefona gato ndashaka bandi mu yindi myitwarariko nkibagira kuvugisha mama bankasanga yampamagaye yanyandikiye umeze gute ubu turiko turagerageza kandi ikorerana turahura sigaye mfise umwimenyerezo wo kumuhamagara akaza agapasa weekend Bujumbura tukayaga tukasangira akantu kugira ngo basi mugabo urumva ko ni nta kundi ndi bugire afite imbere yuko nyokuru yitaba Imana ivyo byose wumva byakora je ndi umusore arahaziye dima ahantu naba umusore twabana n'undi musore turi babiri ego uracara umusore Bienvenu sinzi ko uragira eta civile uragize eta civile wamaze nonera ahubwo nashibibaza ko nabivuze nabi ndi umuseribateri kwa kundi nyene nkuko mugabo gitangura ubuzima bwo gupanga ndi muri universite nari mbana n'undi musore sinagira complexe zo guhamagara nyokuru ngwaze tubane hajya weekend dusangire tujana ahantu tembere hama dimanche d'automne ivyo rero nahora ndabigirira nyokuru ivyo kwa mama ntumbaze ibyo kwa mama ntumbaze kuko hari nakuntu nari ndamufitiye n'ishavu kubera ko ubuzima naciyemo mbona ko ibibazo nahuye nabyo se grâce à elle niwe yankwegeye iyo yigumya nari nababwiye mu kiganiro j'étais renvoyé à l'école 2 fois nkubise umukobwa atakina kibedufite kubera ko ambujije gusa kurengana hari umuntu ahagaze muri range bikanka ko nkabona singiye nkuko nshaka pa ikofe umwana acakubita ngaha ku ntebe amaraso acarava candaba renvoyé tuterane mwaka wanje urapfuye bon izo ni conséquences nibaza kuzanshikiye kwera ku kuntu nguma mbona ko mama byose ni mama byaturutse alors ariko ubu undi ku ntambwe yo kumwakira yuko ndatahura faiblesse umwana w'umukobwa agira ndatahura faiblesse y'ukunta ya manque de résistance aho yaturuka d'abord yari muto yashoka guhangana n'ibyo bibazo nkuko uri kurahangana n'ibibazo kwa Gabigaye ubu rero c'est maman ariko ikindyoheye nuko uri muri processus de guérison donc ivyo ntuvyo kuno munsi ngo bikebihera
hama hariho ibyo tuzoganira awikro murakoze abari ngaha abanyihanga ariho ari kigali baradukumiriye urekra tuzoganira n'iwacu turaruranga murasanganirwa bararuranguye mujanye mu mwiherero ego nibaza ngo ndaryohewe kuko uri en processus de guérison hama nagenda kubwire yuko hariho abana bakomerekera mu nzu batatawe nkuko uri kurabivuga bagumye mu nzu papa era mama era mugabo bakomeretse cyane atanavuga de sorti bafise bapfuye mu yandi majambo kandi bafise bose abavyeyi bari ngaho donc rero urumva ni buhoro kandi hari igihe utaronka n'amahirwe hari igihe n'uwo muvyeyi ataguha n'amahirwe urabona hari igihe abavyeyi bakora amaherero bari bato nabo ariko uko agenda arakura kameme oriye yuko aganiriza umwana ahubwo wa muvyeyi ntazopfa guhaya amahirwe n'umusi n'umwe kugira ngo muganire rero ikindyoheye nuko mwebwe muri processus kandi biraryoshe kubera naho uvuga ngo warababaye niyo kurapfuye n'umusi mama yari gupfa ukuze mutigeze mugira chance na gatoya naho nyene bosigaranye bibazo burya umuntu atanga icyo afise numva nshaka kwisabira nitwagira na za séance batatwumva nibaza ko tuzotera indi ntambwe numva nshaka kwisabira kuko nibaza ngo twebwe abantu cyane turihuta gucira urubanza umuntu donc umuntu uramubona genre nk'ubu jewe yari umuntu akumubwira ukazumva abantu ngo yangu ujya ngo ntakeneye kurongoka my dear warambajije urazi impamvu ntagiye urazi donc ugasanga wa muntu peut-être arikomereke nawe uraje uramutonetse kandi bidakeneye rero ni wamara kugera kuri iyo processus numva umengo biraryoshe numva umengo Imana yodufasha tukazobona abandi bamama kuko ni gake abo bantu bubahuka kugira ngo nabo hajya nabo barababaye nukuri ni ikintu kibabaza ni ikintu kigoye iyumvira uwo mwana wagorewe ko iyumvire nk'izo nkoni yakubiswe hanyuma ubu akaba atari fier yabo ariko twebwe tutakuzi twebwe iyo tubonye Bienvenu tukumva inkuru yiwe tukavuga wow urumva donc ni umukombato ari mugabo umuntu yategezwa kujuisa yico we wabaye yaruriya mugabo urumva ivyo yarabihomvye donc nibwira ngo uko ufitiye impuhwe aba bana nibaza ngo vyofasha n'abagirira impuhwe bari abandi bantu naho umengo abantu bo kugirira impuhwe na cyane ndumva twokuramwe ikigwa cyo kutihuta gucira urubanza umuntu basha kuko ikintu hajya umuntu arashobora gukora ikintu kibi agitumye n'imvo nyinshi cyane utazi ziri muri we kuko rero utamwegereye ngo umubazi gituma nawe ngo aronka akanya ko kwisanzura ko ugaca wihuta kumucira urubanza kwihuta kumukumira ivyo sivyo n'amakosa manini cyane harakana navuze nciye nibuka ko hariho projet turiko turakora muri association yo kuraba ngene twohuza abo bafiyeme tunabashimire abo bafiyemere tubahuze turabe ngene boja hamwe hanyuma baremururiranira imitwaro d'abord bagire conference baganire bayage kubijanye no ubuzima bw'umwe kuko twebwe hagati yacu turagira ama seminaire tuyaga twebwe abana bavutse gutyo twabayeho gutandukanye twebwe ibyo twarabaze kumva hagati yacu ni naco gituma twe twavuze tutaho hantu vraiment twavuye ni habi aho hantu twavuye harakomeye tugaca dushingishira hamwe kandi iryo shira hamwe ahanini twebwe turagerageza tugakora ibishoboka mugabo tubyiyumvirira abari nyuma yacu uno mwaka twariyumviriye kuri abo bana twahora dukora tukabiyumvira ko twari dufite abana 150 au niveau national mu ntara zitandukanye turavye ababaye gusumba abandi tukabaha amakaye bagatangura ishure tukabaha uniforme bishoboka aho bidakunda tukabaha amakaye make sero n'uburyo natwe urumva ko turacirondera ariko uno mwaka hari iyindi menyanyuro nshasha twakoze twibaza ko ifise ambore zibita par rapport tuca twiyumvira ku bana 15 mugabo turavuga ngo prise en charge totale yabo bana
tuyigire muri association. Donc umwana no munsi muri abo 15 ni projet turiko turakora. Abo bana bose rero ubu baratanga ishuri, batangura ishuri bafise ibikoresho bikwiye, batangura ishuri bafise ipere zibiri za uniforme, batangura ishuri bafise ipere zibiri z'ibirato. Bisanzwe mu buzima bwo kwishuri bari bien à l'aise kandi abo bana nitwe tuzobarira mu Nerva. Nshatse kuvuga ngo twebwe turibo association, twebwe turiko turatanga ivyo bikoresho. Uzubona abantu baje bariruka ngo nakana kagapfuvyi, tukavuga mama mutureke imfuvyi leta irazizi. Twebwe rero turimo turigumya, turimo turiyunga twebwe kuko nta nuwo tuganyira ngo aduhe urupapuro rudusabira basi n'imfashanyo. Mora mubibona bacavuga ngo abana ngo babayendija ngo bagende kwikomine gutora amakaye nimba hari abagira neza baje. Twebwe ubwo rupapuro ntabwo turonka. Twe rero iyo association igizwe n'abana b'ibinyenda, ikorana n'abana b'ibinyenda. Mugabo cya kibazo ngiyo tabo ba mama nabo tutabumvirije twomenya ibyo bari, nico gituma tugomba avancer projet. Turabe nge nabo bantu twohura nabo abashoboka kwemera ko twegerane tubalide bayage baganire basangire mu Bienvenu tugenda tutubwire kubera umwanya turega. Uretse gituma jewe ndiko ndavyumviye ufata akaroro kuri mama. Ujya mwana wa kabiri ntiyamuvyaye kubera yuko yashaka kumubyara. Yabuze gwa rukundo, ibaza umuntu agukubita uvuye kuvyara nawe uvyumviye. N'umugongo nturakomera. Yabuze gwa rukundo, yabuze wa muntu. Abona urumwaye. Yabuze nuko nye. Abona uwumwakiri. Ibyo rero nje bivuga ko nanje ndabizi yuko par manque d'affection hari gushaka kugira shwambi mu buzima uzohagarita. Ivyo bidero usanga Imana yene yikundira umuntu ikatuzigama twese. Umutse jamais twese dushaka twarabaye muri ubwo buzima. Rero nkavuga ngo iyo aba muri twebwe dans la communauté twotera intambwe yo gutahura bari abantu, nitubatakise ko ari indaya, nitubatakise ko ari abantu tubajijema. Mugabo egera ujya mu tahuri gituma mbega ni kuberi hanyuma gwa rukundo ya affection baje kurondera ahandi ko kumva badakunze, kumva batitawe, yumva ati no hari abantu quelque part batanjija. Uko nanje personnellement je sais mu buzima bwanje bwa misi yose kimpa guhagarara nuko hari abantu duhura mwumva ko amagaciro ofisi, mwumva ko amajyateka, no mwumva ko si wa undi akujija, sivyo? Par exemple hari igihe umuntu munangana wanashaka canke iki mugakora ko yateye intambwe runaka mu buzima agasigara abona umengo wewe ntumbaza. Ariko iyo muhuye na wa wundi ugasanga murangana, ugasanga we yateye intambwe uracari inyuma, ariko mwahura ukabona ko aguha gateka, ukabona ko aguha jambo biguha kurema, ukavuga ati quelque part hari umuntu azi ko nanje fise agaciro kanje. Rero naho nagomba gushika navuze ni je narifise byinshi cyane tuzobiganira, ariko nagomba ndakubwira ngo courage, ariko kandi mperene nakamo aba mama adoptive nabo nyene bashobora kuba bari muri urugero rwawe batarashobora kumva ko boseruka baganire bapartage ubuzima abandi bantu. Ariko kandi ndahamagariye n'abantu batararonka umutima kubikora, ni inyungu kuri twebwe kandi merci, ni inyungu kuri twebwe. Kandi urabona ko watoye umwana uri muri credit, ntubona ngo ejo azobaho, et aussi naje moi je suis le présent mugabo twaratanguje projet ariko nta mahera mbona abo bana, ariko dufise kubigisha mpaka bahejeje humanité, donc baronse diplôme yabo ya mbere. On suppose ko bazoba bakuze bashobora gusangira ubuzima imbere bakarondereza kaminuza bakidebrouiller ibintu bene ngatubafashe muri iyi secondaire niho umwana yonone karira mu sanzwe tubafashe. Natwebwe tukabana tuvuga tuti abumva bo dushigikira muri urwo rugendo, urwo rugamba twihaye nkuko nawe wihaye urugamba rwa Abigail, bo dushigikira abo bana ejo azogwarira ku ishuri. No munsi on se limite sur les matériels scolaires na minerval, mugabo mwana ashobora kugwara kandi mu mwaka uza azavansa akenere autre matériel. Ibintu ntitubona aho biri, mugabo turumva uwo mutima wo guheka abo bana, kandi nibaza yuko Imana ntishobora kuvyemera
ko iyo projet yacu ishobora kudashika kuri objectif bizokunda. Cyo gituma mpamagarira rero n'abamama bandi bashobora kuba bari muri uwo muhamagaro wawe, muri iyo vocation, bumve ko bafise iteka d'abord, ariko kandi bumve yuko guhura ukayaga mukumva ko mufise iteka. Pourquoi pas igihugu cacu kituba kengurukira vraiment vy'umwihariko mu ngo biratugoye, ayandi mashaje yatugoye mbwa twongeye mu ndi mwana. Je vous encourage kandi nibaza ko n'igihugu cacu cyo batera intege. Ego cyane nibaza yuko kino kiyago cacu buke buke kizoshika kure, gishikire n'ababifisemwo ijambo rinini, abagifisemwo ijambo birananiye ingenda bivuga rya mbere. Ego kugira ngo bumve imihangayiko murimwo muri urwo rugamba rw'inzira nziza mwahisemwo, mugugaca usanga umutima uguma mu kirere wiyumvira ati uno mwana ejo aragira ikibazo iki, ariko ntari kuri mitiwere yiwanje kandi nuwe wanje kandi ndatanga cotisation. Ibyo ni ibintu byari bikuye mbere no kwihutirwa kugira ngo abo bana ntibaze bahave baba victime, kuko ashobora no kugwara ingwara isaba uburyo bwinshi udashoboye kuronka aho ugeza bikanka, ugasanga n'ubu buzima arabuvuyemwo kandi kumbo yari gushobora gufashwa nk'uko umutangira ikori. Ego cyane duterero dusozera kino kiyago cacu, tuzosubira barondere mutuyagire, turabona ko mufise byinshi byo kuyaga n'ukuri kakayago kanya, ariko ntituzokinjiramwo ntaco. Ego imbere yuko dusozera ego imbere ko dusozera ego ibintu duhora tuvuga ngo ni by'abazungu. Kansare Bienvenu haguruka umva shaka kumugumbira. Ego cyane. Ego Wow. Mama Abigail. Nuko rero nari numva shaka kumugumbira. Merci. Shaka kubwira abantu baturaba, shaka kubwira Aussi quelque part j'ai trouvé quelque turakenera umuntu mu buzima tuba hafi, umuntu adukunda, umuntu akubwira ati mpore, umuntu agutahura, umuntu sinzi wa muntu kumva ko nawe uri umuntu uhema ubaho. Rero par ce geste numva ngumbiriye abana bose, abana bose batagize ayo mahirwe, abana badafise ayo mahirwe, ngumbiriye abamama, ngumbiriye abakobwa, ngumbiriye abapapa aussi, parce que hariho imitima irushe, ari imitima ibabaye, ari imitima iremerewe kandi itagira ayo mahirwe. Donc umukama abangumbirire kubera ko umukama arabishoboye. ego cyane. Ego Sanganirwa, soyez la bienvenue chez moi. ego Nishimye cyane. reka nkingurukire rero abakunzi ba Action Vibes TV rero badukurikiranye, bashishikara kubandanya bakurikirana ibiganiro byacu. Mu kusozera akajambo kamwe kamwe mwo batekerera nakaye, reka duhere kwa Sanganirwa. Ntiducike intege mu bintu byose bidushikira mu buzima. Umuremyi wacu nta na kimwe kiri odora, byose arabibona, byose arabizi kandi ntiyaduterera. Murakoze cyane. Bienvenu. Jewe numva no vuga akantu kamwe, guhamagarira abantu bose kuba abavyeyi. Be parent. Niyo message numva, tuba umuvyeyi kuko Sanganirwa n'umuvyeyi yabaye umuvyeyi mu buryo budasobanutse, ushatse no kubusigurira umuntu ntashobora kubutahura, mugabo il faut être parent. Be parent. Twebwe natwe muri association tuca dushira ko ikivugo kuvuga ngo love in motion, urukundo rubandanye, ko watanguye bandanye kandi umugisha w'Imana turabufise. Merci beaucoup. Murakoze cyane rero bakunzi ba Action Vibes TV, ndabipfurize kuroranirwa mu bandanye muhimbagwa n'ibindi biganiro tubashikiriza. Hagati aho iki kiganiro gishike kure hashoboka kubera wewe, kubera jewe, tubandanye turema, tubandanye twubaka ubuzima, tubandanye twubaka iteka kuri abo bose baryambuwe. Bye bye. Bye.